Brine none hagati ya we ko wakundanye na Chamamare na Famba ni nde wabonye ari romantique mu rukundo hagati y'abantu babiri mwe koreje oya ndibarije oyo ubibona kari mwaje swikiro kurya oya demonde kibana nabyo vuga mugane sometimes erga ndabizi kari tewe kabuka Brine bigenda gute kubona umuntu mwahebanye uno munsi mba muri kumwe mugatwenga mukayaga bimeze gute migeneranira imeze gute gushika ubu nta birenze turabajamatu turahura tugatwenga no friend ariko je numva abantu bansigura ngo umuntu mwavanye mwavanye ngwe bwana ngo toke arega agatima kariyo usanzwe nta bantu banuko umuntu mwarakundanye mwarakundanye kandi hari ibintu byinshi mwaracanyemo rero bise mukavana naho mwapfuye ikintu kinini si ngombwa muvane ku buryo umwese haciye acira uwundi ku buryo murabana nabi no mwarakundanye bisaba naho muhebana basimuka abajama none wosanga wekoresha umwanya wosanga turi kumwe n'unye nawo byo wemeze muri kumwe oya nabitubwire muri kumwe arabeshe ntibari kumwe arega ngubwire koresha umwanya vitu vingine sometimes ni vigumu kuongea kwa mtandao ni uongo kumbe nini urazi impamvu marayika vuguko kubera so nigihe twavana nta numwe yabwiye uwundi ndaguhevye nyine bisobanura yuko turi mwabwiranye ngo twahebanye turi kumwe nitwahebanye uri ko mutari kumwe none wewe wonyereka message Brinera ya be aho yerukira kwandikirwako oya canke be nabisobanura ko umuntu muri kumwe mani hari n'abahungu yirirwa yandikira ngo za be none se ibintu bari kumwe nubu nyene shaka ni ex nshatse no mita be apana best uherutse kuza kumuraba kanga kumuraba kuza kumuramutsa wewe Brine umu ex wawe woja kumutemberera muhiri wiwe kweri muhiri wiwe umu ex ukaja kumuraba yibana umumeshe kugera kumutemberera tukayaga mbere tugafungura hakanasha none kutewaza kuntemberera ugomba kugaragaza ko umenga nta kintu gihari just urumva nyene none rega ko bari kwibutsa nyene abagenzi singombwa ivyo bibe ariko sex yo mu bugenzi nayo iraryoshe gusumba kimuni wayikunda fya mujama atigera kubwira ati je teme agwe ati ni burije akimu niko we yikundira ariko rero Brine babantu bavuga ati umuntu mwarahebanye we ntubatahura cyabo sinda batahura abwo barababono nta n'ubwenge baba bafise abo rero service yo musaba Chamamare mwaranahebanye rega Chamamare numu ex kandi niyo mpamvu no kubwira umuntu Jesse numu ex mani uzi mpamvu ntari umu ex nitwavanye Jesse numu ariko umve none inyuma ntiyafatanye na Famba none kwa hiyo kwana rinambia tuachane ntiyakubwiye ariko mani inkundo nyinshi ziraheruko nyine gituma tabimbwe ni kubera ko nawe kinki murimo ariko nawe nabiwe gute mutigana nari mubwiye man urani impamvu tabimbwiye nubu unye ndazi jewe ikirenge cyuwande ntabwo kiramuva mu mutima wiwe niyo mpamvu nabo bose ahura nawo mimi navunga ko ni karozi yaka akuna se uchawe babu ntabwo harimo uburozi uzi impamvu uzi impamvu nta burozi burimo we urashobora nyene kuba uri umuntu nyene afite ari presentable nyene ukuntu cyangwa ugasanga hari ukuntu nyene biba bimeze neza nyene muri system numeric zimwe za mtiga satandatu acha kunitizama vibaya ila nimeongea ukweli umeona ariko ugasanga mani umuntu abafite ikintu kituma yiyumva nk'umuntu umuntu akamugumamwe rukora byumva bikumva ati buryo mu muntu je nubwo biruko ndi kumwe n'undi muntu sibyo sinomuhe sibyo kandi nubwo yo bari open kuba na je tayari sibyo ariko rero bikaba bisaba yuko nubwo ari kumwe n'undi muntu biramugora
guys vous allez bien mumeze neza jewe inyuma y'induru zose cyamamare yabateye yelele jeri naciye manza kugendura kwanza ndavuga ati none cyamamare kwanza nimvukira yahe Brinera nimvukira candaronka inshu ndavuga ati reka ndabikore rero ahantu turi kwa cyamamare niho asanzwe aba ni Brinera nce ndamamagana mubwira ati ngo ndakuze mu kiganiro nande na cyamamare mu gihe nawe yari yabonye ikiganiro direct cyamamare yari yakoze ndavuga ati reka ndabahuze rero biragendeka neza cyamamare vous allez bien vous allez bien Faransa bimeze gute oya jena sarumve ko wize umwe basi Faransa ni sawa aho ya basi mu Faransa basi gatoye est-ce que vous allez bien mama uvuze gute rero mu Kirundi ndi kugira ndabyishura mu Kirundi est-ce que mumeze neza ya bien ya ti bien tu marches yo bien vous bien vous pas vous bien nous bien quoi ni nous bien rupangu ruzima no kabisa umeze neza re meze boma erega akiza Brinera abajingu imishatsi ni yacamamare none yaguheruka ryari yo mishatsi yashaka kuba mero kere umudi okay alala umbe wamwita gute kera wamwita gute nizi nagiwe rega jyanyage ntajyo nakunda kumenya kubera ko wasanga anytime ndi kumamagara ngo asha ngo baby my love my nini straight to big ariko arakanza urukundo abujya rufise ibintu by'ibisatsi bituma wibagira izina ry'umuntu man ibaze vraiment imagine ukaba umuntu akubaza ati none nakayitwa nde uri mu rukundo kuburyo gwarahenze ubucaro kimbere ari ibintu byari biki none uzi yuko umukunzi wawe ni wigera umenya izina ryiwe ry'ikirundi twashasha unaona kaya kantu kashasha wamusanganyemo uje niko wamuvize every day oya ariko jewe Jesse nigeze mba muri mu romantike y'amabe oya arikijesha oya je mu bisanzwe urukundo je nakundo je love nagiyemo urumva namanje gucreate kuba ku bucuti je kugira ndamubwira umugore wanje ko ndamukunda byantwaye umwaka wose bro turabagenzi ndiko ndamwitaho ndamwereka ko nubwo bafite umushiri jewe renda murutira umusheri ariko nkatinya nkavuga ati uyu muntu ninamubwira gusa ko ndamukunda zoca ndamwanka Brinera turamukirize rero aba bantu rero hello guys muraho meze neza so mvuga ni Brinera ndibaza bamwe muranzi wibubanza imvukira Mbevuka yubanza hehe njewe ndi umunyabubanza ntavyo kwiri gurambaza aho twamaze nibubanza pointre we nibubanza none nkahanye benshi ukaza ngo je ndi umunyamuyinga uturinda kumudonda ngo muyinga he ngo muyinga oya iyo ni karanga muntu yabwiye ni muyinga ubugiye gusaba karanga muntu ni kubaki ni passport rero ibubanza ari ahantu nzi bwana kumusenyi oyaye ubanza ari kuri santu gacha kumudu singere bahita musigati oya wamaze kumva hage bahita musigati izina nyine ryo bace bahita musigati mu ntara ya Bubanza intara ntibikivutswe rero oya abari musigati umuca wumva umuntu akubwiye ati je ndi umunyamusenyi je ndi umunyamuzinda okay ndo kuri 11 ariko ni muri Bubanza okay kabisa mbe mwakundanye imyaka ingana wajije nda muri twe babiri genda bajije nkibuye mu mwiji oya twe twakundanye igihe kinini just nyine urazi no kuva hariya anye mu rugo twari tuzinanye ibintu nyene bihurira ugasanga nashitse mu muji nawe ubwe yageze mu muji urumva umuntu rero mu mwari mubirimwe hariya just mushitse mu muji nyene bica bisaba yuko musubiza kakantu kanya kugira bikomeze gukomera nyene bica biraba vya bien aceza no mwihuriro urumva bishintu bica biba wanene burya urumvika inde wewe ndiko ndumvika nizi mic ino pembeni zirakata gusa ukoresha ijwi nyene rifite riduga cyane vibe nyene rirenze cyane kabisa Brinera none we uregeza cyamari akubwiye ko agukunda umunsi wa mbere wamwishuye ngo iki
reka ndamwajewe mwihewe musomera ambwiye hamwe akuye ko agukunda nanje naramwemereye kubera nari ndamukunda nanje okay yaraguteye imitoma hinge uburyo yakurehejemwo yaraguteye imitoma za bindi atuma umwana ngo peti mpamagarira ngo naka kina ni poli adabu ete nimetuma mtoto kimizi jamii oya saa kimizo simezi zinatumikaka ukagenda ku rugo ugatuma kana tigena umuhamagarire naka ukacuja inyuma ya portail akataza ukacukwegere inyuma y'inzu ukacumubwira ati urumva canke yaguhengera uvuye ku ibotike acara kudaka kujanira ndo nyama sasa hizo ndo nyama maana kuna vitu vingine havitaki hari ibintu bidakeneye yuko wihuta sivyo yani usiwe na haraka kimaisha ukienda taratibu vitu vitaenda poa kumbe nini sasa neno bisaba yuko kila kintu nushaka kukikora plani pana vuto ukivutura mwingine utakutana yuko hivi unapiga swata unaona bisaba yuko umanza ukavunga yani ukabireka ukabijana gahoro nyimba rero udashoboye gukora za style z'aba bana ngo kende muhamagarire nake byo nijya bajangwa yari bica bisaba rero gukora iki mutinge uzi yuko hagera igihe mani no mukamenge twarabikora ugafata umwanya ukabadisa hari umuntu bo kwicara burya rero bigafata umwanya yuko wemera ukoga ugafata agapantaro kawe ukakambara fresh ukavuga ati inzira camwe ndayizi wenda wasagara n'umunyeshuri ukicara ukamutinga agiye kwibotike nta gahunda ufise yo kuza kugura ikintu ugaca ugenda kwibotike botike mpiki ariko manje umuhuyo kugira wagutevye kubera guhaye ucugenda kandi ucubure ingufu zo kuhaguma ahubwo ucubure ingufu zo kuhaguma boya rero cyutangura kubivugisha twatuntu ewana none system imeze gake itu kama hivi sasa ndio vimeanza hivyo okay we niko system wagize kuri Brine kumanaga wowe kubera ko unye yo rumikatiye ntabi cyo kuri yaransanzwe nzi yari nani zo ndamu just nyine byari ibintu byo kuvuga ati umuntu maze umenye kwanza umenyere ubone kenshi nakumutima mani je nahisengwa vutu cyo teme kandi ni kari bwawe ni cyamamare bakita gute Brine kiriya mbeba witwa gute muri ivyo biheca iyo ni karanga yitwonye n'umunsi okay kabisa rero reka nibutse ikintu kimwe abantu hari kiganiro kitasutse nibakibonye gwarangiye ryari gwarangijwe nibiki oya man urazi reka je mbivuge kuko abakobwa sometimes irabizi sivyo man urana ko yaje mwihurira sivyo tumera nk'aba bibaye mwe ariko saive abantu duca muri struggle nyinshi mwe Bujumbura time ikintu cha time ku muhungu ewana kiragora sana mu iki gihe rero ukuntu twabivuyemo sinavuga ngo twabivuyemo gute ariko ni kubera ko naciye mbona hari imigenderanire kandi twabaye nyene nk'ababivuyemo kutavugana anytime kudahana umwanya kujya kuntu basa bakundanye baba babigenza rero ibyo bintu byahasubiriye kuhaba kubera ko nimekuwa busy bivanye n'ukuntu nimepanuka kimaindi nimekoma kimaindi naraguye ubwenge bivanye na bya bintu naciye njamwe byo style iki nkugiye mu bindi bintu tubaye nk'abipangujuko ariko rako barako ufamenye na taramuzi we yamubona nk'umudemu acarataka niho rero nawe yaca amwinjira ariko rero kubera ko mbonye amwinjiye nanje yari umujama nta muvuduko muremure nabishizeho nacingira tareka nawe ahonje kubuki reka nawe yumva namujyanye yumva ukuntu yesagera neza no yumva ukuntu Imana iri Brine none hagati yawe ko wakundanye na Chamamare na Famba ninde wabonye ari romantique mu rukundo hagati y'abantu babiri frère umwe koreje oya ndibarije oyo ubibona kari mwaje swikiro kurya oya demonde kibana ivyo navyo uvuga mugane sometimes erga ndabizi kari tewe kabuka Brine bigenda gute kubona umuntu mwahebanye uno munsi mba muri kumwe mugatwenga mukayaga bimeze gute migeneranira ibeze gute gushika
ubu nta birenze turabajamatu turahura tugatwenga no friend je ariko je numva abantu bansigura ngo umuntu mwavanye mwavanye ngwe bwana ngo toke arega agatima kariyo usanzwe nta bantu baheba nuko umuntu mwarakundanye mwarakundanye kandi hari ibintu byinshi mwaracanyemo rero bise mukavana naho mwapfuye ikintu kinini si ngombwa muvane ku buryo umwese haciye acira uwundi ku buryo murabana nabi no mwarakundanye bisaba naho muhebana basimuka abajama none wosanga wekoresha umwanya wosanga turi kumwe n'unye nawo byo bemeze muri kumwe oya nabitubwire muri kumwe arabeshe ntibari kumwe arega ngubwire koresha umwanya vitu vingine sometimes ni vigumu kuongea kwa mtandaoni uongo kumbe nini urazi impamvu marayika avuga kubera so n'igihe twavana nta numwe yabwiye uwundi ndaguhevye nyine bisobanura yuko turi mwabwiranye ngo twahebanye turi kumwe ntitwahebanye uri kumwe mutari kumwe none wewe wonyereka message Brinera ya be aho yerukira kwandikirwako oya canke be nabwo isobanura ko umuntu muri kumwe mani hari n'abahungu yirirwa yandikira ngo za be none se ibintu bari kumwe n'ubu nyene shaka ni ex nshatse no mita be apana best uherutse kuza kumuraba kanga kumuraba kuza kumuramutsa wewe Brine umu ex wawe woja kumutemberera muhiri wiwe kweri muhiri wiwe umu ex ukaja kumuraba yibana umumeshe kera kumutemberera tukayaga mbere tugafungura nka hakanasha none gute waza kuntemberera hadasha ugomba kugaragaza ko umenga nta kintu gihari just urumva nyene none rega ko bari kwibutsa nyene abagenzi singombwa ivyo bibe ariko sex yo mu bugenzi nayo iraryoshe gusumba kimuni wayikunda fya mujama atigera kubwira ati je teme agwe ati ni burije akimu niko we yikundira ariko rero Brine babantu bavuga ati umuntu mwarahebanye we ntubatahura cyabo sinda batahura abwo barababono nta n'ubwenge baba bafise abo rero service yo musaba camamare mwaranahebanye rega camamare numu ex kandi niyo mpamvu no kubwira umuntu Jesse numu ex mani uzi mpamvu nta numu ex nitwavanye Jesse numu ariko umve none inyuma ntiyafatanye na famba none kwa hiyo kwana rinambia tuachane ntiyakubwiye ariko mani inkundo nyinshi zirahera uko nyine gituma tabimbwe ni kubera ko nawe kinki murimo ariko nawe nawe gute mutigana nari mubwiye man urani impamvu tabimbwiye nubu unye ndazi jewe ikirenge cy'uwanze ntabwo kiramuva mu mutima wiwe niyo mpamvu nabo bose ahura nawo mimi navunga akota ni karozi yaka akuna sio utawe babu ntabwo harimo uburozi uzi impamvu uzi impamvu nta burozi burimo we urashobora nyene kuba uri umuntu nyene afite nyene ari presentable nyene ukuntu cyangwa ugasanga hari ukuntu nyene biba bimeze neza nyene muri system numeric zimwe za mtiga satandatu acha kunitizama vibaya ila nimeongea ukweli umeona ariko ugasanga mani umuntu abafite ikintu kituma yiyumva nk'umuntu umuntu akamugumamwe nuko byumva bikumva ati buryo ujya muntu je nubwo biruko ndi kumwe n'undi muntu sibyo sinomuhe sibyo kandi nubwo yo bari open kubana je tayari sibyo ariko rero bikaba bisaba yuko nubwo ari kumwe n'undi muntu biramugora kuvuga ati reka je ujya muntu ndamubwira ati bihere kandi nujya muntu akabanzi yuko bari kumwe nawe nyine akavunga yani kabisa none kimya rero ugatusanga tirimwe muri ubwo buzima ugasanga anytime wara umunsi tutazi nyene cyamo kumengo urishira wewe umengo ivyo uvuga uremeza neza Brinera ariko Brinera wewe yemeza Brinera yuko genda muri mu mutima kandi no buturi ko none wigaza mbwira yuko wampebye none tuza urukundo sigwaronde nyine cyo rucomora mu mutima wawe nyene ndamubarije ndamubarije hanyene kuri zo sose ikibazo niki wigaza mbwira ko wampebye no ibyo byo nto kuri gurisha none ni umva yuko urukundo rwanje twari dufitanye nje nawe kuva mu rugo rugi hari handi nyene cya kibanza kikirimo akabana mufite ibibanza byinshi kuko hari umukobwa usanga afise abahungu benshi none bajya bose n'abafite ikibanza cyo mu mutima we
uno mukobwa Chama uribeshera cyane je ndabibona uribeshera cyane kubinera ya reka basi dufate yuko nibeshera nzakwemeza nta kintu wonyemeza atari karambwiza ukuri ngaha we ubwa mbere Mutiga sinamubwiye ati man jibi ndikubwira ndi mukuri rongo oya kandi mwarakundanye sawa naje nabitahuye ariko nawe nyene ntiyabyemeye ujya munsi uvuga ngo urumva ngo umubwiye ngo muhira ngo umubwiye ukuntu none byagaragaye nabyo wokwemera Nana sinabimubwiye naramubwiye ati je nshatse no musi nije namuzanye no munyene Brinera no mu telefone akansanga muhira nije namuzanye ega kuzana wara ubuzi gute ko tutahura no zasinoga ntumvise ibyamamagara abo ko nyene urakumvise hagasha oya fasha muri wakubwira ngo hagasha akemeza ko boshe umva ngubwire kwanza sawa hari ibintu bimwe mu buzima bidasaba kukanira kagaza umutima kubera ko hari abantu nabdaza kubibona uri kubona byumva ati unakuwa sometimes unakumbuka na kale zamani kale kitu kakali kingine niko unafanya unasema mimi nimeenjoy tumeenda sehemu fulani hivyo ka enjoy sasa ivyo rero ni bizoze biratuma wibuka ibyiza pana kwibuka ibibi gusa ngo bituma uvuga yuko mutonaza we nawe ugomba sarishe bi nakubwiye no dawampamagaye nkumve lakini wakati ni hacugwa nkwara umwenge hacumuyaga ivyo nivyo babu suko avuze chukua mic suko avuze ego ipo seko ndakukubalisha uzocumbwire cyo kintu je nzokwemeza sivyo nzokwemeza cyo kintu uzoca wibwira byose utarenze kumwira ati urujya ngo bimeze kunuko nuko ngo mpaka ngo bimere kunuko Mutiga nawe uravyumvise ariko sinibaza ko hari umuhungu w'ubanza uja kuraba mwene wacu ngo ugende ngo atagwegaye mubanza bro umuhungu w'ubanza ego ariko abahungu rero nibo usanga bakazi cyane gusumba abakobwa ibanza abahungu batera mada bafite imyaka 7-8 bateye inda kweli ariko Chama ndibaza we warigize ko n'ikiganiro ca Famba na Brinera warigeze ukibona oya bro yaba warakibonye niki kiganiro cyo tubwira ati mu gifute Famba yavuze ati ndabisubiremo ntaribi akimusuru bikumbuka agahungu agahungu nzofata kuri Brinera apara kuri Brinera ku mugore wanje bro urabona intuze nyamavye akabido kwa kundi bagirira wa undi kadege sasa ngoje nikwambie kitu burya uwagutanga microphone ngumu yo nagusubira uwagutanguje ingumu yo nagusubira kandi bavuga ngo wakuriye yo nakongera ibyo nivyo aha sibyo we kwiyumvisha ngo urumva ngo ndamufashe agahunga apana ndamufashe ega nakazi ikiganiro rega dufata ko atarakibona ari kibazo hajya nkubaza wisanze uri wenyene wisanze kare watanguye kuja mu gihugu cyangwa iki gihugu wasanze hari nabandi bagishitsemo ambo tuza rero bajye bagishitsemo bonasubira ngo je Brinera igeze mu Burundi igihe cyose mwakunda mutigize mu bikora uri kirofu bubanza sawa ndabyemere kandi ndabyemere kuko uri kijuju ariko ndakubwije ukuri hari ibindi bintu buri rimwe na rimwe bivuga ndakubwije ukuri Chamamare amajambo Famba yashikirije abariko badukurikirana barayumvise bro ndingahasha bro ndingaha urabona ubuhimbiri kujya Maria Kadege bamugira amavya akabido k'amazi kubohera kuri ubyeje nka kujya kwimbwa bakubitiye mu mufuko urumva rero imagine rero je ndiko ndaraba image yakimu Famba rikarabika ikiganiro umugore wiwe Chama rikaramukorako aryoshe aho umugore waryoshe arakamuko urabona ariko rero icyo umukobwa ataza kugirira nabi we ntari karamukorako Chama ni we ariko kandi ikindi naco karanyankira kandi muzi yuko yavuze mu majambo nako mukandike oya wewe friends muri friends ntabwo ari friend ahubwo yeye nuko kamuri mwe wewe nye muri friend we nawe iyo friend yuko mwarasatse murabagenza reka tuvyemere uko nakubwiye ari umunsi nzokwemeza okay jewe reka ndabahereze gahunda guys uyo munsi yavuze ko azonyemeza nanje ndinga ariko nanje ndababwije ukuri ko Famba
urabona famba yuko umengo n'umubarbar ariko mu rukundo mwene wacu je ndamuzi mu rukundo abari seriye cyane kandi urazi neza yuko Camare wewe na famba mufitane mabifu yo muhuriro hariya umva rero ndakubwire uko biri kose birazwi yuko tutumvikana unyerere kuba rero tutumvikana no kurira n'umugore wowe rero kwavuze ngo wona kica kajama ngiki niki je ntabwo ndakajama kuko namuhereyeho nije namutanguriye kuri ibyo rero tuza mwana ambo tuza hari ibindi bintu bisaba yuko tuzi ugende gahora garantu twara umuvuduko utindiza umutwe Iza. Okay, uri kuvuga ngo waramutanguriye. None ni mwahuye twaraho. Cyo byaraheze ari. Okay, rero nivyo byotuma rero atutsa. Wani ari gaje uri ufite umugore, wowe umwita umugore wawe, ariko ufite umugore w'abandi. None wewe warigeze umwita umugore. Uzi reka nkubwire, umukobwa wari wose uzi yuko atari wowe watanguye kuja mu gihugu. Sivyo? Ujya n'umugore wundi muntu. Ujya n'umugore wundi muntu. Oya reka tubivuge neza. Umugore wese atari wamukuye ubusugi. Untu umugore wawe. Ni umugore wundi muntu. Aje bufise umugore w'abandi. Arega bajya nabo barabaye umugabo. Nabajya rero bubatse nkubu nkakoresha. Ukabutse yuko atari wamukuye ubusugi. Ni umugore wundi muntu. Suyiwe. Bajya bose barabaye abagabo biwe. None umugabo none. Bajya bose yarabise abagabo, yarabise iki? Barawubanye. Mutiga ndabeshe nkashasha atuba atari sugi koresha umwanya ko babana afise umugore wundi muntu hari wundi mugabo we yamukuye ubwo busugi kandi yamwita umugabo uri kuzikura he wewe wabubana n'umugore wundi muntu gute wiyo sigura umva neza uburemere bwo kwisigura kandi kwisobanuro nziza hari abagabo babana n'abagore ugasanga baravanye umugore agiye kubana n'undi mugabo sivyo nakujya no mu buzima busanzwe niko bimeze umudemu nyimbuzi yuko yakundanye no umudemu nyimbuzi ko yakundanye n'undi muntu kijya gihe yamwita umugabo umukobwa yavyariye wa sivyo umugore wundi muntu ujya mugabo bavyaranye hinge ndakubwira reka ndagwakarorera mama magarake hinge ndagwakarorera umugabo wiwe oya yarabaye umugabo wiwe ari umviriza just no umugabo wiwe sivyo akumenya chose kuri wowe ariko yarabaye iki ico gihe yamwita Andre inde yamwita ndi ico gihe bitari bwa it's okay nakubali ico gihe batari bwavane bakiri mu barurimwe nkuko barurimwe n'undi muntu mu mwanya yamwita ndi ico gihe bari kumwe my baby my love mume wangu ariko byaraheze ariko yabaye umugore wundi muntu umva Cama ndakubwira iki umviriza ndabateri no nkuru ufite umugore wundi muntu umviriza ndabateri no nkuru ntoye jewe urabona umviriza tumvikane jewe inyuma hajya mamagi cyari umukobwa twavyaranye ufite umwana w'imyaka 5 uri kurumva uyo mukobwa je kuba maze kujyama n'abakobwa babiri gusa kuva nakabaho umukobwa wa mbere n'uyo twavyarana uyu mwana wa mbere umukobwa wa kabiri n'abakobwa babiri gusa uri ni mamagi uyo mukobwa niwe yankuye ubusugi mu bisanzwe nari manzi uyu twavyarana umwanya wa mbere sivyo uyo mukobwa tumaze kuvyarana ntitwabanye urumva ariko nzanye mamagi namubwiye ati uko mukomaye bwana ntuzopime urumva na nimero umva jewe sinyene imigere umva bimwe nakuze numva ngo aho kaciye n'yacu gwango nambwiye ati jewe ntumenyere ariko umugore wawe sinigeze ndamwita umugore namwita shu ndiko ndahomora shu bebe fresh sinigeze ndamwita umugore ngo twarabana abantu bakubonye uciye aruhande y'urugo rw'iwabo none ivyo abantu bamwita ivyo bintu apana so umwana yacenga uri umugabo oya umwana ni se umwana none uzi yuko ushobora kuba uwo mwana waramutaye ukaba wewe ari kumufasha mutari kumwe na nyina ari kumufasha uzufashike ni witwa umunyene urugo warumva sindamufashiriza ni wabo n'umukobwa wani kwa inakuru wi Yosefu ni yajyamye na Bikira Mariya mugabo Yesu yitiriwe Imana ni Yosefu nyene ni Yosefu ni pasi wese
none gute yitwe se kandi atana muvyara oya bijya vyo no kubera ibintu uyu cyamara ni bifite izindi. muri byo kubyarana Yeah. rero cyamara twarabyarana reka baravyara kuvyara umuntu wese vyitwe yuko mwabwiye muri Washington ku buryo ngo dufise umwana duhuje ngo twahura yumutse ko mwagiye muri Kiduhuje. Washington man reka nkubwize ukuri umuntu wese mwahuje umubiri barahuje umubiri. ariko kugira kwanza insobanuro yo guhuza umubiri muri Bibiliya byanyabyo sivyo no mugore n'umugabo mutiga dusemeshe ukweli insobanuro yo guhuza umubiri muri Bibiliya none cyamara ngo barigeze mujyamana na Brine tari twaryamana ivyo tuvyihutse nta muntu avuga ibintu nk'ivyo me muntu yeme muri Washington managiye muri Washington raziya n'imbuga guys reka je ndabashimire cyane kandi abashimire cyane ariko ikintu kimwe muomenya nuko famba je ndakenereza itayiwe je nzomutelefona wande mu kiganiro ikindi kintu naco nzokora nuko Chamamare ndindiriye ivyo azonyemezamo anyemezamo ndabakunda cyane ciao 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 Jenzo kwemeza mwa kabisa.